sangwa kazi inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mutwumviriza muherereye mwoba baherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kw'igenekerezo rya kane ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 ni wa mwanya tubashitsa ko amakuru akomeye cane abavuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi eka ndagusabe kumanuka munsi video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ndababwiza ukuri ibintu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ntivyifashe neza ni mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba hejeje kudushikira ko mu gisagara ca Bujumbura ku muhingamo w'uyu munsi haraza gutebwa amabombu nk'uko vyabaye mu minsi yaheze se biragirwa nabande hari umwe mu bantu bakomeye cane mu bagwanya ubutegetsi yajeje kuturungikira amakuru abanyagihugu muturiye amabarabara akomeye ngaha mu gisagara ca Bujumbura mwikengere kuko ibintu bishobora kuza kuba bibi ku mugoroba w'uyu munsi ni ibintu biteye ubwoba bishobora kuza kuba bikabuko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cane adushikira avuga mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD urwaruka rwiga mu makaminuza ruriko rurahatirwa kwinjira mu karwi nkorabara kimbonera kure ese ivyo ngivyo biriko bigirwa kuzihemvo abo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNDD-FDD biyamirije iyo ngingo iri kwigirwa n'abategetsi bakomeye ivyo byose biriko biba mu nyuma zuko amagara y'uramutswa kurongora permanence nationale canke se umugambwe uri ku butegetsi Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo atifashe neza mu nyuma zuko vyavuga ko yahabwa ishano ikabuko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira ko muri ntare rushatsi hari harungitswe inderetsi zo kurondera ingene umukuru w'igihugu nyine cubahiro General Major Everson Ndayishimiye yogandagurwa kuri ubu ngubu waduhaye amakuru akaba yatubwiye yuko hamaze igihe hagirwa amaperereza hari ivyahejeje gushikwa ku uyu munsi vyo nibiki navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu ku munsi w'ejo kandi twarababwiye amakuru akomeye cane ajanye nuko Denise Bucumi inkuru nziza yasubiye kugaragara avuga ubuvugishwa buteye ubwoba kubigiye kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma zuko atangaje ivyo kuri ubu yoba amerewe ate umumenyesha makuru wacu yagiranye ikiganiro n'ababiwe baca baratangaza uko vyifashe ku nyubakwa yiwe mu nyuma zuko yashize ubwo buvugishwa habona ku munsi w'ejo ivyo navyo uraza kuvyumviriza mw'ibi biganiro vyacu kandi nababwiye ko tuza gushikira ku makuru akomeye cane avugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu nyuma zuko bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi baciye bafata ingingo yo guhagarika umugambi wo kubandanya kurungika abasirikare muri kiriya gihugu na cane ko ngo bibaza uzobazwa amaraso y'abasirikare babandanya kugwa mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kana bafatwa n'umurwinyeshamba yo mu 2023 ariko ivyo vyose umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye ngo yabirenze ko amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira na yuko biriko vyikekwa ko ku munsi w'ejo hashobora kurungikwa yindi ndege yuzuye abasirikare iyo ndege ngo bitegekanijwe kuzohaguruka ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ku munsi w'ejo gushika ubu ntiharamenyekana isaha ariko hari inama ikomeye cane iza kuba ishobora gufata ingingo zo guhagarika uwo mugambi w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye iyo nama yatumijwe ko nande ingingo ziza kuvamo ziteye ubwoba zo zitezwe nizihe ivyo navyo abamenyesha makuru bacu babigize ko amatohoza turaza kubibashitsa ko idonido bikabuko mu nyuma zuko hari akantu kasubiye kuvyura indyane zikomeye cane mu migambwe na cane zifatira ku gusangira ubutegetsi eka imwe mu migambwe yahora mu gacereri yahagurutse ivyo birashobora kugira ivyo bihinduye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni mu nyuma zuko hari umugambwe wahejeje kwishira ko ivyakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ibiganiro vyacu kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cane ajanye n'ibiriko bivugwa ku bijanye n'amatongo akomakomeye ngaha mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bisagara bitandukanye na cane mu migwa mikuru y'amakomine aho umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirako buca bivugwa yuko amatongo yose akora kwibarabara ariko arayihagira bene yo bagaterwa ubwoba bakayamburwa ku nguvu
ivyo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarabivuze ko akatari gakeyi kuri ubu noneho harahejeje kumenya imvo zikomeye cane zituma ico kibazo kitarangira. Izo mvo nizihe se zoba arizo ziriko zitera n'ikena ry'igitoro ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi? Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba afise ijambo rya nyuma mu butegetsi bwiwe. Eka tudatevye tubakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone, kuba atarabikora ndabibutse kumanuka munsi y'ivideo murabanditse ijambo sabone mufyondeko, murace mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi mbere yuko tubashitsa kw'idonido ry'amakuru yacu y'uno munsi. Eka tubashitse kwa yavugwa irya nino mu bisata bitandukanye, turayatangurira mu gisata c'inkino aho kuri ubu ngubu Muyenge Alexandre yasavye abakinyi bigenje neza ko bofatira akarorero keza kuri Yusufu Ndayishimiye Nyange mu kuguma yerekana urwego rukomeye mu kazi kiwe. Vyakaba yabishikirije mu ijambo ryo gusozera umwaka w'inkino wa 2023 gushira wa 2024 mwihiganwa rya Primus League Burundi FBB. Ivyo bikabwo kandi mu nyuma z'uko abahinga mu vy'ubutunzi na politike baravye ingene igihugu kimeze mw'ino minsi baca bavuga amajambo atari makeyi. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane adushikira nawe ishirahamwe Oricom ryasubiye gusaba leta y'u Burundi ko yoshirako amafaranga yo gutorera umuti ibibazo vyihuta canke plan diligence mu kinyamazuru mu ntunganyo y'amafaranga ikoresha. Ivyo bikaba ari vyatangajwe na Gabriel Rufyira arongoye iryo shirahamwe, vyakabivuga kandi mu ntumbero yo gutanga intererano mwitegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 shira wa 2025. Uyu Gabriel Rufyira ntahema gutanga intererano yiwe ku kungene igihugu cyo kwivana mu bibazo bigihanze, ariko bamwe mu bihwezi vya politiki y'igihugu cacu c'u Burundi bakavuga ko ivyo yovuga vyose bitokuraho ubusuma bw'abakomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho bavuga ko ivyo mugambwe ari ugusuma amatungo y'igihugu batitaye ku iterambere ry'abanyagihugu. N'amakuru akomeye cane adushikira. Ese Gabriel Rufyira azokora iki? Azobandanya avuga amajambo gusa canke se umunsi umwe nawe azoja muri politiki kugira hagire ibihinduka? Ni mu nyuma z'uko biboneka ko nta na kimwe kizokorwa kugira umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ugira ico ukoreye abanyagihugu. Birateye ubwoba cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biruko kandi mu nyuma z'uko abavyeyi batandukanye mu migambwe yo bitavuga rumwe n'uri ku butegetsi canke se yibereye mu gacereri biyamiriza ingendo yafashwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yo gushira ku nguvu urwaruka rwiga mu makaminuza mu karwi nkorabaraka imbonerakure. Ivyo babitangaje mu nyuma z'uko haje kuja amakuru ahabona ajanye n'uko urwaruka rwiga mu makaminuza atandukanye mu gisagara ca Bujumbura ruva mu ntara yagutse ya Butanyerera rugera ku 300 rwahatiwe kuri uyu w'Imana kwinjira mu muhari w'imbonerakure umugambwe wa CNDD-FDD, aho abarongoye uwo mugambwe basavye urwo rwaruka kuja ruraduga mu bikorwa vy'iterambere ku mitumba aho ruvuka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bakavuga ko urwo rwaruka rwoba rugiye kwifashishwa gushirishamwo abavyeyi babo. Ni mu nyuma z'uko vyamenyekanye ko bamwe muri urwo rwaruka bafise abavyeyi babarizwa mu yindi migambwe, kandi barabandanije baruhanura ko rwoguma rurangwa na disipurine mu kwitegurira akazoza keza. Ivyo navyo siko batavuga rumwe n'ubutegetsi babibona, ngo babona ko urwo rwaruka narwo rwoba rugiye gushorwa mu mabagirwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ese koko aba bose binjijwe muri uru rwaruka buba baravyinjiyemo ku bushake canke nk'uko biriko bivugwa? Ese koko aba bose binjijwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD imbonerakure
boba barinjiye kuko boba barinjiye ari bo bavyishakiye nk'uko vyagiye bitangazwa na bamwe mu bashigikiye umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, canke se barahatiwe kwinjirana, cane cane ko hari amakuru akomeye cane tukigira ko amatohoza yadushikiye kuwanze wese kwinjira muri urwo rwaruka zoca yirukanwa muri kaminuza. Ni amakuru akomeye cane tukigira ko amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido, bikaba uko mu nyuma z'uko mu ntara ya Gitega amakuru akomeye cane twababwiye ko mu mfunyafunyo z'amakuru yacu imigambwe yahora mu gacereri yatanguye guhagurukira ibikorwa biriko bigirwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, mu nyuma z'uko biboneka ko igihugu gihanzwe n'ibibazo bikomeye cane. Kuri ubu umugambwe Sahwanya Frodebu kuri uyu w'Imana warahimbaje isabukuru igira 31 ry'intsinzi y'umukuru w'igihugu w'umuhutu wa mbere yatowe ku mugwa mukuru wa politiki, umukuru wawo Patrick Nkurunziza, co kimwe n'uwahoze arongoye inama nshingamateka Leonce Ngendakumana, bariyamirije ubwicanyi bwagizwe akamenyero n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu Burundi. Muri iyi minsi bibukije kandi ko umugambwe Frodebu ari wo watanguje umurwi wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, basaba umugambwe uri ku butegetsi guhagarika ikumira riranga inzego z'u Burundi. Basavye kandi abarundi kuva mu gacereri. Umwe mu ntwazangabo zikomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu, akaba yavuze ko ivyo umugambwe Sahwanya Frodebu wiyitirira ari ivy'abagwanyi bahoze ari FDD ntaho bahurira n'uwo mugambwe, na cane cane ko ngo atamugambwe wo vyarundi kugushaka kwawo. Ni amakuru akomeye cane adushikira gushika ubikitezwe niba aya majambo yatangajwe n'abakomeye mu mugambwe wa Sahwanya Frodebu ataraza kuba kwegera karambaraye, canke se gushika ubikibazwa niba aya majambo yatangazwa n'izi ntwazangabo zo mu mugambwe wa Sahwanya Frodebu ataraza kuzikwegera karambaraye, na cane cane ko biboneka ko abo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD batihanganira uwo wese ahakwa kubamaramaza. Gusa inguvu vyari kugira ngo sizo biza kugira, na cane cane ko hari amakuru yahejeje gushikira abamenyesha makuru bacu yuko uburwayi bw'uramutswa amabanga y'ukurongora Permanence Nationale Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo abandanya. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo atari mu bihe vyiza, ni mu nyuma z'uko mu minsi yaheze vyahejeje kumenyekana ko yahawe ishano, hakikekwa bo mu mugambwe wiwe ko bashaka kumugandagura. Hari n'abatarariye iminwa kuvuga ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye ari we yoba ari mu mugambi wo kwikiza iki gihangange, ariko hari n'abavuga ko n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye ariko aronderwa. Ngira ibitwara bibabwiye kandi tuzabandanya kubibabwira ko update zose zizaje zigenda zidushikira kubijanye n'amagara y'iki gihangange Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, umuntu akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iryo avuze riba ritegerezwa gushirwa mu ngiro. Ngira muravyibuka iryo yavuze kuri kaburimbo aho yasavye umutwe wiwe ashize ku miliyoni 3 kuwuzowuzana. Kuri ubu noneho nawe aramerewe nabi cane. Abavuzi bava mu gihugu ca Tanzania nibo bariko barakurikirana amagara yiwe, ariko ngo biboneka ko biramaze igihe kitari gitoyi ntiharamenyekana neza winyegeje inyuma y'uwo mugambi mubisha, ariko ibintu bizaca biba bibi. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo niyamenya winyegeje inyuma y'uwo mugambi. Ni ibintu bikomeye cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu baribaza aho bizorangirira. Ese Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yitavye umuremyi yosubirirwa nande? Ese hari ico vyohindura kubijanye nuko ubutegetsi bukora ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi? Ivyo tuzabibashitsa ko ku munsi w'ejo, bikaba ko mu nyuma z'uko amakuru
amakuru akomeye cyane adushikira ku njyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye yafatiye ku mahera atari makeyi yemerewe n'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaciye arahira akarengwa ko azobandanya umugambi wo kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, naho abakomeye mw'uwo mugambwe barimwo abashinga amateka n'izindi ntwazangabo zikukurutse zirimwo abajenama mu vy'ubutegetsi zarasavye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye guhagarika iyo ngingo, na cane cane ko ngo vyabonetse ko abanyagihugu batanguye kwibaza batari bakeyi uzobazwa amaraso y'abana b'u Burundi bari kugwa mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abandi bakaja mu minwe y'umugugwana wa M23, ngo ivyo biboneka ko bibandanya gucafuza igihugu c'u Burundi mu makungu. Agasaba umukuru w'igihugu ko atakirinze gusabwa yofata ingingo yo guhagarika kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye mu mbono yiwe ngo akabona yuko ariyo nzira imwe rudende yo kubona amahera y'agaciro ngaha mu Burundi, nubwo yagirizwa n'abari mu mugambwe wiweka n'aba hafi ku butegetsi kwayo mahera yose ayishira mu mufuko wiwe. N'ibintu bikomeye cyane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, biruko kandi mu nyuma z'uko umwe mu bamenyesha makuru bacu bakorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaturungikiye amakuru akomeye cyane ko abasirikare b'u Burundi kandi basubiye gupfa ku bwinshi mu gisagara ca Sake. Ni imirwano ikomeye cyane iriko iratanisha mu mitwe umurwi w'inyeshamba mu 2023 n'abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC nabo bafashanya, ndetse n'abari mu butumwa bw'amahoro bagize ishirahamwe rya SADC. Kuri ubu bintu ntivyoroshe, umwanya ku mwanya harumvikana urwamo rw'inkoho. Ese umurwi wa M23 woba ushaka gufata igisagara ca Goma? Bikabwo kandi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya ava mu gasagara gato ka Kanyabayonga ari uko M23 yanze kuva kwizima, mwanya ku mwanya ishobora no kwigarurira ako gasagara, agasagara gafatwa nk'agakomeye mu ntambara iri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ese ibintu bizoherera he? Umurwi wa M23 utangaza kurindiriye ibiganiro na leta ya Kinshasa kugira barabe ingene hahagarikwa intambara. Leta ya Kinshasa nayo yararahira arengwa ko itazokwicarana n'ivyihebe ku meza ngo baganire. Ivyo ngivyo bibandanya gukwega impfu z'abanyagihugu no guhunga ko batari bakeyi, bikabandanya kandi gukwega urwanko rwa politiki hoba mu banyagihugu n'ibihugu bibanyi. Ivyo ngivyo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntiyasivye kuvyegeka ku gatwe k'igihugu cibanyi c'u Rwanda ko arico giterera kikanafasha umurwi w'inyeshamba yo mu 2023. Rwanda narwo ivyo ngivyo rwaravyamiriye kure. Nta makuru akomeye cyane abamenyesha amakuru bacu babandanya kugenda bakora ko amatohoza. Bikabuko kandi mu nyuma z'uko ibiharuro vy'abanyagihugu babandanya kugwa mu mirwano iri kwirahuza umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC hamwe n'abo bacuditse, ibibandanya kongerekana kuva kuri uyu wa kane. Intambara zikomeye zarabaye hagati ya FARDC n'abo bacuditse, harimo n'ingabo z'akarere za SADC n'umurwi w'inyeshamba. N'ingabo z'akarere za SADC aho bariko baratana mu mitwe n'umurwi w'inyeshamba yo mu 2023. Izo ntambara zibera mu gisagara ca Sake no mu micungararo yaco mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiharuro umumenyesha makuru wacu ahejeje kuturungikira aka kanya nuko abasivile bashika ku 10 bishwe, abandi benshi barakomeretswa n'amabombe yatewe muri ako gace. Abamenyesha makuru bacu kandi muri ako gace abo nta banyagihugu, bikabuko mu nyuma z'uko ibitigiri vy'abasirikare bagwa mu iyo migwano vyo bidashirwa habona. Eka kandi ko haba hariko harabera intambara z'urutavanako, nta mumenyesha makuru yohashika kugira tubwire uko vyifashe. Gusa abamenyesha makuru bacu babandanya kuvugana na bamwe mu basirikare. Ibizagenda bidushikira navyo tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Hari amakuru akomeye cyane yavuye mu iperereza ry'abamenyesha makuru bacu yahejeje kudushikira ko mu gisagara ca Bujumbura umwanya ku mwanya haraterwa yandi mabombe
abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura turabakengeye mwirinde kuba muri hamwe muri benshi na cane cane ko ivyo bitero bishobora kuza kwibasira hahurira abantu nibitaba ku uyu munsi kandi bizakorwa ku munsi w'ejo. Ni amakuru akomeye cane twahejeje kuronka, ivyo byose bikabuko mu nyuma z'uko muri ntare rushatsi hoho abo mwiperereza bamaze iminsi bagira iperereza rikomeye cane bivanye nuko ngo hoba harimwo inderetsi zikomeye zarungitswe n'ibihugu vy'abansi b'u Burundi ngo bakaba bari bahejeje igihe kitari gitoyi bari mu mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Wilson Ndayishimiye. Hari abafashwe rero bahora ari abakozi muri protokole y'umukuru w'igihugu n'abakozi basanzwe muri perezidanse y'u Burundi. Gushika ubu amakuru akomeye cyane dushikira na yuko bamwe muri abo bafashwe bari muri documentation ariko nta yandi makuru yari yamenyekana. Abamenyesha amakuru bacu bariko barabikurikiranira hafi biragenda bidushikira turabashitsa ko vyose ido nido. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi mwahejeje gufyonda sabone, tubakengurukire cyane mwe mwese mugiye kubikora. Ico tubasaba no kumanuka munsi y'ivideo mukaraba handitse ijambo sabone mugafyondako muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.